Reka dutandukire kuyavugwa kwa Sat-B umuririmbyi twavuga ko ariko akora ibidasanzwe na gato, aho bamwe bariko bavuga ko agarukanye za nguvu zo muri 2010 na za 2011, aho no mutipe kabisa ikibuga cy'umuziki yaragifise mu minwe. Ni Sat-B inyuma yo gukora umudiho canke kuzana umudiho wa buja piano, twavuga ngo n'umudiho wamwereye ku rugero rudasanzwe. Ndakwibutsa indirimbo neza na neza yamwinjije muri uno mudiho n'indirimbo yise Je vais bien. Inyuma y'iyo ndirimbo yarakoze indirimbo yise Fagiora Chuma. Izo ndirimbo zose zibiri zagize success idasanzwe. Mu nyuma akora Ewe Gawe ari kumwe na Adam, navuga ngo nayo yabaye indirimbo nziza, yanabaye indirimbo yatumye uno muririmbyi Adam ashobora kumenyekana kuri benshi batari bamuzi, ubona ko ari umuririmbyi asanzwe aba mu bihugu byo hanze. Yes, nuko inyuma y'igihe gito Sat-B akubise indirimbo Kirisese nawe twavuga ngo yaje ari indirimbo imugira umusitari ku rwego rudasanzwe. Indirimbo yaje kuba big project mu ma big projects ya Sat-B yagiye arakora. Indirimbo yakoranye n'umuririmbyi abarundi benshi batari bazo mu gihugu ca South Africa, ariko indirimbo yaje kumwerera cyane, aho ino ndirimbo yatumye Sat-B aja mu muce wa best male artist from Eastern, ari kumwe n'ibihangange bikomakomeye byo muri East Africa nk'aba Diamond, Jux n'abandi benshi batandukanye, aho ni mu mahiganwa ya AFRIMA, amahiganwa twavuga ko asanzwe yitabirwa n'ivyamamare canke n'abaririmbyi bakomakomeye bo muri Afrika yose. Yes, nuko ntivyahereye aho. Uno munsi ni Sat-B yazindutse atangaza kandi ko indirimbo Kirisese yagize ibakwe ryo kuja mu yindi kategori. Vyumvikana ko muri AFRIMA Sat-B aka kanya afise amahigwe muri kategori zibiri, aho hose bitumwe n'indirimbo Kirisese. Ni kategori ya Best African Artists Duo or Group in African Electronic Dance Music, House and Techno. Ubona ko nino kategori ari kumwe n'ibihangange muri Afrika, aho Sat-B avuga ati kabisa icizere ndagifise. Nubwo muri iriya kategori ya mbere nahuye na ba Diamond n'abandi bakomakomeye, no muri iyi kategori naho nyene icizere aragifise, kuko ubona ko iyi kategori yayihuriyemwo n'abandi bakomakomeye nka Asake kuva mu gihugu ca Nigeria, harimwo Yemi Alade kuva mu gihugu ca Nigeria, harimwo ba DJ Maforisa kuva muri South Africa n'abandi benshi twavuga ngo bakomakomeye, ariko kandi na Mbosso yagarutse kuva mu gihugu ca Tanzania. Ubona ko kabisa uno musore atorohewe. Ndabibutsa abantu nk'aba Master KG n'abandi benshi tutarinze kudondagura bagarutse muri no kategori Sat-B asanzwe ari mu. Byumvikana ko Sat-B by'ukuri bimwe akunda kuvuga ngo ari mu kibuga c'abakuru. Yes, nuko dutandukira kandi kuco Bface yashoboye kuvuga kuri Sat-B muri kino gihe. Ni nyuma yaho Sat-B yaramaze gushira agace gato k'indirimbo, agiye gusohora indirimbo yakoranye na Ibra kuva mu gihugu ca Tanzania. Ubona ko araga challenge kerekana bariko batamba n'aba dancers biwe, ubona ko kabisa araka video kavugishije benshi. Vyumvikana ko ino ndirimbo uko biri kose izoba ari indirimbo imeze neza cyane, indirimbo nayo ishobora gushikana Sat-B ku rwego rudasanzwe nkuko Kirisese iriko irabikora. Yes, nuko Bface yavuze iki, turakubitira kuri Facebook page yiwe, aho yashoboye kwandika ano majambo ati uyu muravye n'abara bahitana agarukanye kuhaje zo muri 2010 n'agatwengo hamwe n'utuemoji twa fire. Arakomeza ati jewe ndakwemera sana brother, araheza arayamanika ashirako n'utudarapo Tanzania hamwe n'u Burundi. Vyumvikana ko ino ndirimbo kabisa ubwiwe ayirindiranye gishika canke ko yiteze ko ari indirimbo igiye gutuma Sat-B agera ku rwego rudasanzwe. Yes, nuko ndakubwira ko yari X News, mwari kumwe na Didman Pro. Komeza kudufollowinga ku mbuga zose mu kuronka amakuru meza kandi ku mwanya. Ciao ciao.